double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Ubuzima, ubuzima, n'urugendo rukomeye. Ubuzima, ubuzima. Mbeho kagakobwa kasinziriye kajya ntizihorese dukunda wenda gahinduriye kakumva ubu yumva wowe na se gusa jewe ngize ngo turyama acatangura konka ntasubira kumpa amahoro ariko nyine nshyiye cyo musigaye nkaze ndatwika ndemera ko ndi umuganga ko nta buganga bwawe uvuza imiti kama isi imiti uvura umutima ni umuntu naguhaye umuti ugaca ubyara ni wowe watumye mbyara ngabukebuke ntumukombe ngo ngo ikirere sinaguhaye umuti ugaca ubyara ngo mpaye umuti nyabaki hari hageze hari hageze heye iyo haba hari hageze waza kwa mama wawe ego kweli emera genda teri brage ni ufisi ndigacho kome mwana ndakubwira urya munsi iyi kanca mu kanwa kubera ivyo uri kuraza kumbwira bitagira umutwe n'amaguru twarahura ubu rero urabanye ko bitagira umutwe n'amaguru ivyo nimwe ndakubwira sha barayamaze ngo ubukiza kanyoro akitagahera nawe ugira amajambo muga murakora ikibi kubera nkishinga naragize ubwo burya munsi nawe nkakubaza ngo bayiko kandi nikira urumva naguma nibaza ati none ntajyashira tuvugana mukuri nk'icyo vyana mwana yapfuye cyangwa umwana afise ikibazo mwaca mu ntema oya ntiyari wewe ntiyari je akaze kutigeze umbwira shero uri niki je nakubwira ivyo ntazi reka je sinarinzi ngene bifata numva ibintu binjye umubiri wose ndakuri numva ntukuze wajya ku mugabo bizi wako kuzi urabizi jewe ndakura je navyonzi ndagenda nawe uzogenda uzobibona je ntavyo narinzi ivyo kuvyara sinanzi ngene bavyara wari ubizi nyene nari wabizi ngene bayitwara umviriza abasigenzi bakuvyarira je bavyara gwawe izo byaragwanje nyene nigute none ni sawa bamenyereye ngaha abaye muhira n'ukuri nawe nukiza nuko turamutse abasha barabaye ngaha nyene be nukumbura mwana nahenda namukumbuye ahubwo Imana ishima ko mumuzanye nta nakanya nkironka mbewe uriko ndi umwe ngaha kandi aha nicaye ntimunanzi Imana rega ndi wacu ora amajambo uratanguye yanda yawe mbe umwana umusize reka nanje ndaruha wangu umenye ko je ntaravyara nanje ntegezwa nziganyiriza ijya ntiyasakoshi wabwira mwana wanje amuheka nk'isakoshisha niko wavutse oya sawa yambwiye ngo bamuheka mu isakoshi ijya bayita isakoshi mbega ivyo nibiki kandi ngira bihora biba atari ndyamye cyane akawe yambwiye ngo baheka umwana mu isakoshi kana kanje nako nyene nikorohewe ahubwo nyene ndakubaza ibintu nguma numva nguma bishikira famille yawe mwama mu bigerageza iminsi yose ntibihere ubu naho ngo muri mu ntambara ya map ivyo ndiko ndumva navyo ngo nibiki nimworohewe n'ukuri hewe je ibintu vy'urya muhungu n'ubusinda bitahura nukuri sindashobora kwiyumvisha gute umuntu twavuje tukamuvuza kuri hano nta ruhera na rumwe atanze urumva Kajeneza kamugwa kwa kamwe umva akagerageza ibishoboka byose kugira ngo ujya muhunga rukoke mugu umunsi akagaruka ngo agomba kwihora sinzi ibyo agomba kwihora ego ndemera ko ashobora kuba yararashwe ubwo ari gufata peut-être ariko agwanira jewe muga none nimba kijya gihe yarashoboye kundokora ubu niho yoza kwihora je sindabitahura sinzi ica agomba sinzi ica agamije gushika isasi ndatahura nanje sindiyumvisha igito Ama sinashatse ko twoganira
mu kabari kuko aba bari ko baratwumviza ntitunganye ni bande. Urabona ko umugambi wo kwica umwana wiwe wanse. Kino nico gihe kugira turabe icyo twakora kandi afise ide. Narumvise ngo ashaka kugura ikibanza. Nari nshaka kuzogenda umubwire ko ikibanza gihari kandi ico kibanza atavya abakomisiyoneri atavya baki uzomunzanire mu kibanza nza kukubwira amaze guhashika je nzomenya ico nikorera. Kuba ashaka kugura ikibanza ajya amafaranga ndayakeneye kanatsinda aravye nabi nawe nyine ashobora guhagwa. Erega bashanda babwire abantu barabayimbura bugirira abantu je mbere sinibaze no kuntu abantu bakina gihe bameze abantu twaramaze gucika udukoko turudufyisi urumva ko gukijije niko kakumira mugabo jewe ntibintangaje mwebwe niba mwigira abamarayika naho nyene ngira bamwe bagaburiyeri oya panakostas mwebwe mushaka kwerekana ko mukunde na gusumbya Imana yaturemye rero ngaho n'umutwe bazogukurako nama nababwiye ntimwe arakireka basi kigapfa none ntimurabiheba biriza abashanda babwire kuri iyi si uzokora inabi ari uko ineza yaheze ineza yarangiye ubona ko udashobora kuronka ineza ukora uze wiyumvire gukora inabi Constantine turaba marayika ariko nimba ubona ushobora gufasha umuntu hari umuntu ushobora gukiza hari umuntu wofasha kugira ngo abeho canke bigende neza ntuzureke kubikora mu matifi ngo nturi umumarayika. Constantine hari abafashije hari abangiriye neza gute tworeka kugira neza natwe ivyo bizoshoboka Ya icyo ushobora gukora gusa ni wewe kumunzanira aho hantu nza kukubwira. Cher, usiniangushe. Iki kintu havaza ngo ni ikintu coroshe. Urugamba rwo hemukira umuntu. Urugamba rutoroshe cyane. So, icyo uvuga ngo ndakwemera. Nzokwemera ariko unyemeje. Cyo ntugire ubwoba. Nzogera nk'uko twagiteguye. ntiduse kuvuga ngo vyayangaye nzobwira Imana njanye n'ivyo None fi. Kumenga Kajeneza yarakwandukiye. ntihari ngorane nandukiwe nabi Jambo ry'Imana risigaye ryarakuze umubiri wose. muzoze mukanura amaso ngo mukeneye gusengerwa namwe byaparanganye muzocaho naciye muzobibona Imana yaduha ubwenge tubukoresheshe. sawa umviriza ahubwo bashanda babwira haha iminsi iriko iragenda ejo bundi muzumva hageze ko nsubira kugenda rero mukure murasamura nasengera namwe bw'inyene rega Imana ikomeze inzigamira urugo Kajeneza nari narakubuze ariko ibintu sindakubona hasi manuka Aimable ndagusavye tetwa ubu rero warabonye igisagara cyose ko ari umutunzi mugwiza atunga mukuru sivyo wubatse hose nawe waruje kubaka sivyo ndagusavye mbabaye no munsi yo turayasangira no munsi urayama mimi na wewe Kajeneza no musi wo kwihora nihora kabiri ndihora ku bwanje nagukoreye iki nihore no kubwami umukunzi wanje
Kajeneza, wabonye ko isi izunguruka? Ubu turagufise, uri mu biganza byacu. none mimi jewe nakoze iki? kirazira kumuvugiramo. Kirazira ko mvuga ukancira mu ijambo. Amafaranga ari he? Babarira basi tuvuga. Ni mumbabarira basi tuvuga. Njo. Haguruka. Tekana, ariko ubwo bwoba nta kintu na kimwe. Ni mumbwira ikintu icaco cose. Ingo hasi. Imbecile. Kajeneza, umeze neza? Uyu si mimi. Kumbe ni inkozi y'ikibi isharije wa mahwa. Kajeneza nakubwiye ubu ntabwo ari umukobwa. Ubu nakaga nta ibintu agukoreye. Uri umuvandimwe unabizi. Byananiye n'ukuri kose kandi wowe bubatsigwa wawe. Wowe umerewe neza ufise shira wawe ariko je ugwanje gwasambutse. Chris yarigumuye amaze kumenya ko nkundana na Imana. Nukuri bino bintu kajiza ndabirambiwe ntumende singume ngo ndakwitangire nanje byanje byamaze kuyangara. Nukuri ndarushe ndanarbiwe bino bintu vraiment. Yaramaze kumenya ko nkundana na Imana amaze kumenya buri kintu cyose. Iyi mission nukuri je ndabona yananiye vraiment. Chris nubwo ari buze ndavye uburyo yigumuye ndazi ko atakintu kimwe kiza kuvamo. Mimi nagira ndakubwire ngo tekana kandi wongere usubire utekana. Nivyo birumvikana kubona umukunzi wawe yamaze kubimenya, ariko umva ndakubwiza kirazira kurya inzoka ngo nanigwe n'umurizo. Ino mission tuimaze kwigihe kitari gito kandi uri kuri mission kunkiza no gukiza urugo rwanje. Mbega wiyumvira yuko Imana hari umunsi numwe yigera yemera kurekura mu maboko y'ababi umuntu afise umutima wo gukiza no gufasha? Ntibishoboka. Chris ndamuzi kandi ndamumenyereye, ahubwo mundekere kimwe gusa, komera. Ahubwo hano ikintu kimwe twokwiyumvira ni ingene dushobora kunyarusa ino mission yacu bitararambirana cyane. Sino ntuhangayike, je te promets, je te garantis, Chris aracyari wawe. Urukundo Chris agukunda wibaza yuko yishoboye? Nibikunda bega wimvira yuko afise amayeri yo kwica yihuta kurondera undi mukunzi muri kano kanya nyene. Ahubwo rero ngugeraje none andi makuru Ni meza kabisa. mugoye neza cyane pe turashima Imana uko biri kose. nanje ndashima. Chris gute aha usanze hagati ya Kajeneza na Imablu arinda kwiye gutangura gupfa. Peti sinshobora gupfa imbere yawe kuko hano kwisi ndacyafise mission nini kandi mucanzanye kwisi harimo gukora icyiza gusa. Ariko wewe inkozi y'ikibi naho genda isi ntaco bihomvye. Umviriza nkubwira ikintu kimwe, wowe ntuzompamba ahubwo nije nzoguhamba. Hanyuma nagira ndakubwire
umuhinga hingurwa n'uwundi ubundabunda abonwa n'uhagaze imigabo n'imigambi yawe nayimenye kuva kera Mimi Chris egera hano Mimi ntabwo ari umuhemu nkuko vyiyumvira ahubwo urakwiye igihe cyose kwama ushima Imana kuko yaguhaye umugore w'intwari Mimi niwe twafatikanije mu kugira ngo dushire kugaragaza buno bunyamaswa bwa Imablu hari amajambo navuze muri kumwe n'umufiance wawe Chris ayafata nk'uko umengo yoba ari indoto y'umuruho canke byo bari bisanzwe ariko ngira nkubwiza ukuri si indoto y'umuruho kandi bimwe nibimenyetso niboneye nayanje maso abiri ubwo rero ndashaka yuko umfasha muri bino rugamba kandi ndashaka yuko umfasha ikintu kimwe mu gihe wabinyemerera icambere na mbere nipfuza shaka yuko uba close uba umuntu ari proche urondera ubugenzi uri proche n'ujya Imablu hanyuma ubinyemereye nyemera dufate selfie ino foto ari uzokoresha kumwereka yuko turi abantu basanzwe bari hafi na hafi ariko kandi uzumubwire ko ndi umuntu yagukomerekeje utiyumvira ikibi wonyitura bivanye n'ikibi nagukoreye aho bizotworohera kumenya neza ikiri mu mutima wiwe kuko niwabona abinezererewe uracumubwira ati ahubwo mfasha gushika kuri mission yanje atinze nihorere Kajeneza ariko ivyo byose uzobikore muze uvugana ufise telefone iri kirafata amajwi kugira ngo tumenye Imablu nyawe tumenye n'amajambo muvamo burya kuko akari ku mutima gasesekara ku muntu kandi bibogaboga mu mutima nibyo umuntu avuga aho ni wamara kubimenya Chris ntuzoce wihuta kumubwira ivyo wabonye ahubwo tuze tubandanye urugamba ushika naho turushikanye ku musozi ni wabona naho akubwiye yuko ivyo uyo migambi atoyinjiramo bizotubera byiza kumenya ikiva ku mutima wiwe nambari iciza kiwogaboga ku mutima wiwe canke ko ari kibi kiwogaboga ku mutima wiwe ariko ico ndagusavye sinshaka bino bintu ko Chris abimenya kuko nabonye umengo abifashe minenego Kajeneza ndavye uburyo wanyakiriye n'amakosa nari narabikoreye ukambabarira tutari ku makosa namwe nakoze ukambabarira nyene utamparuriye ndumva nanje umutima wanje witeguye kugufasha wow numva nugufasha kugira ngo n'urugamba turutsinde kandi gutsinda kwawe uzoba ibyishimo kuri jewe gusa ndiko ndumva ubwoba aho mushiri wanje nabimenye yuko nakoze idiri nk'iyi ntabimubwiye umva umenga bizoba binzanira ingorane Mimi nagira ndakubwire yuko ubwoba arico kigwanisho ca mbere iminsi yose Satani akoresha kwereka abantu yuko ibintu bidakunda bidashoboka ubwoba nibwo bwama bubuza abantu bose gushika ku mabujectif yabo Mimi ndagushimira cyane nkuko nari nakubwiye yuko utegerezwa gutsinda ubwoba warabutsinze n'ukuri aho ushobora gushika ku ntambwe nziza nk'iyi aho dushobora gufata Imablu tukerekana ububi bwiwe n'ukuri Imana iguhezagire cyane hama Imablu uri umwe muri babandi naho umuntu yobagabira bingana gute badashobora gushima badashobora no kunyugwa kuko wewe nuwo kugabira kino gisagara cyose cya Bujumbura canka kakugabira uburundi nibirimwo ndabona ko kitotuma umutima wawe utekana woguma wifuza ibirenze kandi
n'uwo bigukifuza kumugira nabi niki ntagukoreye ariko sincika intege no gukora iciza kuko ivyo nakoze byose sinabikoreye wewe ahubwo nakoreye Imana kandi ndazi ko ineza itabora ikirenze kw'ivyo bavuga ngo kora iciza wigendere nturindire yuko umuntu akubwira merci canke yuko umuntu agusubiriza mu ndumane ngo ukore iciza nk'uco wamukoreye ariko ivyo vyose je ntibinca intege ntibimbuza gukora iciza kuko ndi hano kugira ngo mbere inyungu abandi nkuko nakubwiye jewe sindi hano kugira ngo mbangamire ubuzima bw'abandi ndahari kugira ngo mbere inyungu abandi bose hanyuma umuntu ica biba nico yimbura ubu harageze yuko utangura gusarura umwimbu w'ivyo wari umaze iminsi uri kurarondera Kajeneza mbabariye nakubabariye kandi n'amaraso yawe ntazomparugweko icakora urabona ko wamaze gushika mu minwe y'inyamiramabi ababijejwe baragushikiriza ubutungane hanyuma nabo bazoheza bamenye igikwiriye ku buzima bwawe ariko jewe narakubabariye kandi nakubabariye kera hanyuma ndagushimira nawe Chris uko biri kose uri umuntu wanje wa hafi n'ubu ndagutabaje wihuse uraza kuntabara Imana yo mwijuru iguhezagire sinzi ko Mimi afite akajambo gato ashobora kuvuga nko gushima hanyuma tuce tureka ababijejwe nabo yaga niko bimeze jewe ikintu novuga icyambere shimye Imana wo mwijuru nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose nuduha inkomezi iyo ataba Kristo wenyine ibintu ntavyo nari gushobora kumva yuko nari guhe umukunzi wanje ngo ngiye gukora mission yo kugaragaza inkozi y'ikibi ivyo ntavyo nari gushobora ariko shimye Imana wo mwijuru yampaye izo nkomezi kandi nawe Kajeneza ndagushimira cyane nagerageje kumva no cika intege numva ncitse intege haraho nagira nkumva birasi ariko kambwira ngo Mimi komera ubingwanye nziza kugeza utsinze no rugamba hanyuma ya mabro wiravye neza urabona yuko jewe Mimi nari gufadikanya nawe kugira ngo ukore amaraso y'inzira karengane Kajeneza reka ikindi ndashe ndakikubwira nkunda Chris nta n'umunsi umwe nzigira ndamuheba hanyuma Chris hari ikintu wambagije ca gihe nanka kuguhinyisha kuko twari batatu gusa ariko reka ndaguhinyisha dukwiye turi aba bose uri kurabona nkunda we muhungu mwiza ivyo narimo byose kwari kugira ngo ndokore inshuti yawe Kajeneza kandi ndashima Imana yo mwijuru impaye gutsinda no rugamba utampevye kuko iyo umpeba nkabatsindirwa mu rugamba umutima wanje wari kubabara ariko today ndashima Imana yo mwijuru cyane kubona yongeye kugarukana mu buzima bwanje. I love you so much. I love you too. Okay. Nibaza ko atakindi toshora kurenza. Nibaza yuko waje gukorera kimwe waronde ico warani hanyuma natwe tuje kuraba ahantu dushora kwicara dushima Imana.
double favor without limits. G and Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.